Nshaka kuvuga kuri message ivuga ngo urihe ikiguzi cyose bigusaba canke urihe ikiguzi cyose. Ndashaka guhagarara mu nkuru iri muri Samuel wa kabiri igice ca 24 ni chapitre yose. Samuel wa kabiri igice ca 24 ariko ntituza gusoma chapitre yose. Ndashaka duhere ku murongo wa gatatu duce dusimbira ku murongo w'icenda. Urasoma umurongo wa gatatu Fiston. Samuel wa kabiri igice ca 24 turahera ku murongo wa gatatu duce dusimbira ku murongo w'icenda. Ni wasoma umurongo w'icenda uraza kumanuka gushika iyo chapitre yose ihere. Ayo yose abayuda bayabonye kubw'icagezo c'uhoraho gusa, kugira ngo abakure imbere yiwe abahoye ivyaha Manase yakoze vyose. Yowabu yishura umwami ati, Uhoraho Imana yawe nigwiririkanye abantu barute uko bari basanzwe bangana ibihetangabo 100. Nawe uzuvyibonere mugenzi. Ariko mbega niki kiguteye gushira umutima ku kintu nk'ico ga mwami wanje nyine ingoma? Maze Yowabu, murongo w'icenda, maze Yowabu ashikiriza umwami igitigiri cy'abantu baharuye mu Bisirayeli, harimwo abantu b'abahizi bazi kugwanisha inkota 800,000. Mu Bayuda naho harimwo 500,000. Ariko Dawidi amaze guharura abantu yumva umutima umukubita, abarira Uhoraho ati, nacumuye cyane kuvyo nakoze, ariko none Uhoraho ndakwinginze kuraho ibigabitanyo vyanje jewe umusavyi wawe, kuko nakoze ivy'ubujuju gose. Bukeye mu gatondo Dawidi avyukurutse, ijambo ry'Uhoraho riza kuri Gadi uwavugishwa nawe ari we kamenyi wa Dawidi riti, genda ubarire Dawidi uti uku niko Uhoraho agize, uti agushize imbere ibihano 3, uti hitamwo kimwe muri vyo, uti abe arico aguhanisha. Nuko Gadi aja kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati, ngo mbega hateye inzara mu gihugu cawe imara imyaka 3, canke nguhigwe n'abansi kumara amezi 3, canke ngo hateye ikiza mu gihugu cawe kimara iminsi 3? Niwiyumvire rero uvuge ico nja kwishura iyantumye. Dawidi yishura Gadi ati, ndagowe gose, nidupfume dukorokera mu maboko y'Uhoraho, kuko imbabazi ziwe ari nyinshi, ariko noye gukorokera mu maboko y'abantu. Nuko Uhoraho aterera Abisirayeli kiza gihera mu gitondo gushitsa igihe cashinzwe, uhereye Idani ugashitsa i Berisheba, hapfa abagabo 70,000. Maze umumarayika akibangurira ukuboko i Yerusalemu ngo ahageseze, Uhoraho arigarura abuza ivyo vyago, abarira uwo mumarayika yageseza abantu ati, birahaye, garukana ukuboko kwawe. Kandi uwo mumarayika w'Uhoraho yarahagaze iruhande y'imbuga ya Arawuna umunyebusi. Dawidi abonye uwo mumarayika yageseza abantu, abarira Uhoraho ati, erega ni jewe nacumuye, ni jewe nakoze nabi, ariko izo ntama zo zakoze iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe abe ari jewe kugwanya bo n'inzu ya data. Uwo munsi nyene Gadi aja kuri Dawidi aramubarira ati, duga uwubakire Uhoraho igicaniro ku mbuga ya Arawuna umuyebusi. Nuko Dawidi yumvise irya Gadi araduga nk'uko Uhoraho yavuze. Maze Arawuna agize ngo araraba, abona umwami n'abantu baza iyari. Arawuna arenga irembo, akubita inkoro hasi imbere y'umwami aramwunamira. Arawuna aramubaza ati, mwami wanje nyine ingoma, uzanywe n'iki iwanje jewe umusavyi wawe? Dawidi aramwishura ati, nzanywe no kugura iyo mbuga yawe ngo nubakire Uhoraho igicaniro, kugira ngo ikiza kive mu bantu. Arawuna yishura Dawidi ati, mwami wanje nyine ingoma,
twara ibyo ugomba byose ubitange, inka ngizo n'ikimazi cyo kosa n'ibisekuzo zikoresha n'ingogo zazo mubigire inkwi. Ibyo byose jewe Arawuna ndabiguhaye mugenzi. Arawuna arongera barira umwami ati, uhoraho Imana yawe ikwakirire. Ariko umwami yishura Arawuna ati, namba turabigura. Ariko umwami yishura Arawuna ati, namba turabigura nguhe ikiguzi cyavyo sinokosereza uhoraho Imana yanje ibimazi ataco binkeheje. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga amashekeri y'ifeza 50. Maze Dawidi ahubakira uhoraho igicaniro, ahosereza ibimazi, atanga ari ibimazi by'ishimwe. Nuko uhoraho abona guhangaza ico gihugu, ikiza kirabogozwa mu Bisirayeli. Amen. Haleluya. Urihe igikenewe cyose canke urihe ivyankenerwa byose. Ndashaka gufata kuri iyi nkuru ya Dawidi dusomye hano hantu kugira ngo uyu munsi twige ikintu gikomeye, kuko igihe cyose Imana itwigisha ibyo no kwita ingingo ngenderwako canke amaprincipe nk'abantu bayo, nk'abakijijwe. Imana iratwigisha amaprincipe canke ingingo ngenderwako mu buzima zidufasha kuja kure hamwe n'Imana. Kandi iyo urushirije kuja kure hamwe n'Imana, urushirije kuba umuntu afise ubuzima burimo amahoro, buruhutse, ubuzima bwagukiwe, kuko ico nico Imana ikora iyo dufise umubano nayo bwiza. Ndakunda kuvuga ngo mu buzima nta kintu ciza kibaho nko kuba ufise amahoro yo mu mutima. Hari abantu uraba canke turaba tukabipfuza canke tugashaka gusa nkabo canke tukipfuza kumererwa nk'uko bamerewe, ariko rimwe na rimwe ntitumenye ibanga ry'ukuntu bamerewe mu mutima, naho baba bafise ibyo worabisha amaso kumuruka vyipfuza. Ariko kandi ntukifuze ubuzima bw'umuntu, kandi ntukifuze no gusa n'umuntu utazi ingene amerewe, kuko ushobora guhendwa n'ingene umubona n'ingene umwibaza. Ariko umuntu ubwiwe niwe azi uko aguwe, niwe azi umutima wiwe, niwe azi ibihe vyiwe, niwe azi ingene ubwiwe atakimutandukanya nawe. Kuba utandukanye na wewe ni kimwe mu bintu vya mbere bigoye kubaho, kandi bibisha ubuzima, bibisha n'urugendo rwawe, bishobora no kubisha canke konona iminsi yawe. Naho uba ufise ibiboneka canke ibikwiriye vyotuma womererwa neza, ako kantu kazokwama kaza kavanga konona ingene umerewe mu buzima bw'iwawe, kuko kutamererwa neza muri wewe bifatiye kuri ico kintu uzi mu mutima wawe kikononera ubuzima canke cica ubuzima bwawe. Nico gituma iyi nkuru ndagomba kuyihagararako, naho vyinshi bigize inkuru ya Dawidi bimwe vyatakaje igihe, cane cane nk'ibi turangirije ko ingene yagiye gutanga ikimazi. Nta kiguzi na kimwe twebwe dushobora kuja gutanga kugira ngo dukure kwicaha cacu, kuko ikiguzi cose Yesu yaragitanze kiduhanagura kwicaha. Ariko kandi mu isezerano rya kera hari ibintu byinshi tuhigira kubijanye ku kamere k'Imana, ingene Imana imeze, ico no kwita le caractère de Dieu canke la nature de Dieu, akaranga k'Imana canke uko Imana imeze, imikorere yayo canke uko imeze canke uko yiyumvira. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera, turiga ku bintu bimwe bimwe bitwereka ingene Imana imeze. Nubwo mu isezerano rishasha dusanga Yesu yarashikije ubugombe bw'Imana, igashitsa ivyipfuzo byose vy'Imana muri Kristo Yesu. Ariko kandi hari ibintu byinshi twiga kuri caractère no kuri personnalité y'Imana. Iyi nkuru dusomye muri iki gice ca kabiri ca Samueli 24, ni inkuru itangura Imana ihagurutse umutima wa Dawidi kugira ngo atangure intambara, canke ahagurutse intambara ku bansi b'Imana. Dawidi nk'uko mumuzi ni umuntu yagize intambara nyinshi, ni umuntu yagize ibibazo byinshi, ariko ni umuntu ubuzima bwiwe butwigisha ikintu gikomeye kubijanye n'umuntu afitaniye ubucuti n'Imana. Muri iyi nkuru atangura ahamagara umugabisha w'ingabo ariwe Yowabu, aramubwira ati genda umuharurire abantu, genda undonderere kumenya igitigiri, uje mu Bwisirayeli, ugende mu Buyuda, igihugu cari kikiri hamwe. Ariko kandi kenshi mu isezerano rya kera batandukanye ibisagara,
n'inyuma ku mwuzukuru wa Dawidi igihe Isirayeli yacikamo kubiri, byavuyemo ibihugu bibiri, Ubuyuda na Isirayeli, ariko bwose bwari ihanga imwe. Ico gihe rero Dawidi, ijambo ry'Imana rivuga ngo atuma Yowabu ati genda umparurire abantu, genda umparurire igitigiri c'abasirikare dufise. Bibiliya ku murongo wa 3 twabonye Yowabu abwira ikintu gikomeye Dawidi, aramubwira ngo mwami, ni iki kiguteye, ni ikihe kintu kigutuma ugize umutima nk'uyo ushatse ko dukora ikintu nk'ico, kubera ko ntumye guharura ingabo? Dawidi aramubwira ati genda ubikore, nshaka umparurira abantu bose dufise. Bibiliya iratubwira mu mirongo tutasomye, igihe Yowabu n'abandi bagaruka kuri Dawidi kuza kumuha raporo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari haheze amezi 9 n'iminsi 20. Murumva yuko bafashe hafi umwaka wose bakora rusansuma y'ubwoko bwa Isirayeli, ariko badatumbereye guharura ubwoko bwa Isirayeli bwose, ariko bakeneye kumenya abasirikare, abahungu n'abagabo bafise ubuhinga kandi bashobora gufata icumu, bashobora kugwana. Bagarutse babwira Dawidi ati ingabo zawe ga mwami, twasanze ari 800 muri Isirayeli, ariko kandi no muri Yuda twahasanze ari 500. Ni ukuvuga ngo bari abantu 1,300,000 b'abasirikare bashobora kugwana. Ariko Yowabu arabwira Dawidi ngo Imana irushirize kugwiza abantu bawe, ibagire benshi bagwire baruta bo mpejeje kukubarira. Ku murongo twasomye hafi ku murongo wa 10, Bibiliya itubwira ngo Dawidi asimba umutima wiwe urasimba, yumva uruhagarara mu mutima wiwe, yumva afise umubabaro mu buzima, yumva ntaguwe neza n'ico kintu yakoze. Ikintu gitangaza muri iyi nkuru, Imana yababajwe n'ico Dawidi yakoze, kuko Dawidi yagiye guharura abantu, yagiye guharura ingabo ziwe, bibabaza umutima w'Imana, bituma Gade ariwe muvugishwa w'ico gihe, naho Dawidi yari yihanye, bituma Gade agaruka kuraba Dawidi, aramubwira ngo ico wakoze cababaje Imana. Ati nuko rero nimba uravyumva ico kintu wakoze ko cababaje, Imana iraguhitishijemo ibyago 3 bigiye kuza mu buzima bwawe canke mu gihugu cawe. Igiye kuzana ikiza kizomara amezi c'inzara, uravyumva, canke ikindi kigira 2, canke igiye kugutuma amezi 3 canke amezi wirukanka imbere y'abansi bawe, abo muzogwana bose bazokunesha wirukanke. Ikindi kigira 3 yamubwire ni ikihe? Ikiza kizotera kikagwa muri Isirayeli. Dawidi aravuga ikintu gikomeye, aravuga ati Mana, muri ivyo vyago vyose nukuri ndakwinginze ntiwemere kongwa mu maboko y'abantu, ariko kandi nopfuma ngwa mu maboko yawe, kuko wowe uri umunyembabazi, igihe cyose ugira ikigongwe, wuzuye imbabazi. Sinanse inkurikizi z'ico nakoze, ariko ndakwinginze unyemerere ntushire mu maboko y'abana b'abantu, ariko basi mfume ngwa mu maboko yawe, kuko uko biri kose naho wowe ugira unkosore, ariko ndazi ko uri umunyembabazi. Haleluya, amina. Ikiza kiraza, ijambo ry'Imana rivuga ngo hapfa abantu 70,000 ku munsi bavuga abantu bapfuye, ariko ngo hapfa ingabo zikomeye, hapfa abahungu n'abasirikare, abagabo n'abasore, hapfa abantu 70,000. Ugerageze kwimvira abantu 70,000 bapfuye, uravyumva bangana gutyo onya, cari ikintu kiremereye ku muntu nka Dawidi atwaye ingabo. No mu nyuma murabona ko yabwiye Gade agiye gusenga Imana, aravuga ati Mana, ndakwinginze ivyago ntibibe muri Isirayeli, ariko bibe kuri jewe, kuko ni jewe nkomoko y'ivyo vyago byose. Aba bantu ntaco bazize, ariko bipfume bigwa kuri jewe n'umuryango wanje. Biraboneka ko cari igihe gikomeye, abantu 70,000 bapfuye. Uvuze ngo abantu 70,000 bapfuye, tufata iyo miryango iri mu kiriyo, imiryango yabuza abana babuza abavyeyi, abagore babuza abagabo. Ico cago cari kiri mu gihugu, cari kiremereye, kibabaza umutima wa Dawidi mu buryo budasanzwe. Kandi ico nico catumye Dawidi yiyumvira kuza imbere y'Imana kugira ngo ahepahe ico kintu,
kuko yarabona yuko by'ukuri hari ikintu gikomeye gihejeje kuba, ariko cababaje umutima wiwe. Ariko ngerageje kuraba ubuzima bwa Dawidi, nibajije mfatiye kuri iyi nkuru, kubera iki vy'ukuri Imana yahanye Israeli ikintu kingana gutya? Kubera iki izi nkurikizi zingana gutya? Kubera iki abantu bangana gutya? Abantu 70,000 bapfuye ni benshi cyane. Uravyumva, ugerageje kwimvira ibisagara babamwo, ugerageje kwimvira imigambi abo bantu bari bafise, ugerageje kwimvira indota abo bantu bari bafise, ugerageje kwimvira abo bantu ico bari bamaze sur le plan affectionnel, mu miryango yabo, mu bana babo, mu bakunzi babo, ico bari bamaze. Ico cari ikintu kinini ku bitugu vy'umuntu umwe wiraba ukavuga ngo ibi vyabaye kubera jewe. Ariko kandi hari igihe mu bintu bimwe byo mu isezerano rya kera ugerageza kwiga igituma Imana ikora ibintu, ugerageza kwimvira icatumye Imana ikora ibintu, ariko kandi ubona yuko kimwe mu bintu bikomeye, Imana ntiyababajwe gusa n'igikorwa Dawidi yakoze, ariko Imana yababajwe na intention. Imana yababajwe n'intumbero y'umutima wa Dawidi. Imana yababajwe n'ikintu c'ibwina, kuko kenshi Imana iyo tugomba kuyimenya, tugomba kumenya yuko Imana uburyo bwayo bwo gukosora canke uburyo bwayo bwa jijuma canke bwo guca imanza, kenshi twega abantu duca imanza dufatiye ku bintu biboneka twabonye, ariko Imana yoyo kukibona kure irarengera ibiboneka, igaca imanza ifatiye no ku byo tutabona tudatahura, bikayitera kugira ico ikoze. Nico gituma abantu benshi bagira isanganya zo kudatahura inzira z'Imana n'ibikorwa vy'Imana, kuko tudafatira ku vy'Imana ifatirako. Dawidi rero Imana ihisemwo gukora iki kintu, ariko nagerageje kwimvira ku buzima bwa Dawidi, nsanga Dawidi iki kintu yakoze nibaza kibabaza umutima w'Imana, nuko Dawidi mu buzima bwiwe bwose arafise ukuntu yabayeho, arafise ukuntu yakuze. Kandi kuri ivyo ndashaka kunyumviriza. Hari igihe mu buzima ubaho canke ukagira urugendo, ugasanga hariho abantu bamwe muri twebwe, bashobora kuba atari bose, bivanye n'ingene Imana iriko iraguhamagara, kandi bivanye n'ingene Imana yaguhamagaye, bivanye n'ico Imana yateguriye ubuzima bwawe gutambukiramwo. Hari abantu batabaho ubuzima bumeze nk'ubw'abandi, ariko iryo tandukaniro ry'ubuzima bwawe n'ubw'abandi ntibiba bikwiye kuba igikoresho Satani akoresha mu buzima bwawe ngo widodombe nk'uko Kristo yavyigishije ku munsi wa Mungu uheze. Ariko kandi ugomba kwihweza ingene abantu babayeho n'ivyo bacamwo, kugira ngo urugendo rwabo rushobora kukwigisha kubijanye n'umuhamagara Imana iriko irahamagara ubuzima bwabo. Hari ikintu natahuye ku Mana, abantu Imana igomba gukoresha canke abantu Imana ihamagara, hari ikintu c'ubudasa cama kigize ubuzima bwabo, ariko rimwe na rimwe naho usanga ari ikintu gisa n'ikiremereye, kiba gifise intumbero y'Imana mu buzima bwabo, naho kiba gifise uburibwe n'ububabare mu biboneka no mu bifatika, ariko Imana ikabacisha mu nzira idasa nk'iy'abandi, kugira ngo Imana ibategurire ahari kiratwara ubuzima bwabo n'ico iriko irakora mu buzima bwabo. Nico gituma abantu b'Imana tugomba kuba dufise amaso y'impwemu yugurutse, kugira ngo dushobore kwinterpreta ivyo ducamo n'ivyo duhura navyo, kugira ngo dushobore kubisobanukirwa mu rwego rw'impwemu, kuko ahariho dusobanukirwa ivyo tudashoboye gusobanura canke kumva mu bifatika bisanzwe. Kuko iyo ufise amaso canke iyo wemerera mpwemera akavugana n'ubuzima bwawe, azoguha insobanuro y'ivyo ubwenge budashobora kugusobanurira. Iyo ndavye ubuzima bwa Dawidi yabayeho mu buzima aho atorohewe na gatoya. Naho hari umuntu atwigisha ibintu bikomeye ku bijanye n'ubucuti yari afitaniye n'Imana, ariko ndabona yuko Dawidi imibereho yabayeho yamusugumiye kugira ubucuti bukomeye n'Imana. Bisobanura ngo imibereho y'umuntu irashobora gukondisiona, irashobora kwafekta dependance agomba kugira ku Mana. Dawidi ikintu yakoze kikababaza Imana, ni gute Dawidi agiye guharura abantu? Ni gute Dawidi ugomba guharura ku gitigiri c'ingabo kugira ngo wiyubakire mu gitigiri, kugira ngo kigutere kwizera kuza kunesha? Igihe mu buzima bwawe wowe Dawidi wagwanye intambara nyinshi zikomeye zihambaye ukazinesha, ata abantu wari ufise, umfise jewe uhoraho.
uba ugeze ahantu mu buzima bwawe ukeneye guharura ku bantu, ukeneye guharura ku bitigiri kugira ngo wubakwe n'igitigiri gifatika, hamukuru kwizera kwawe kuri jewe, hamushira ukwizera kwawe ku gitigiri, nk'uko umenga intambara zose nakuneshereje zari zihagaze ku gitigiri. Rero ugerageje kuraba ubuzima bwa Dawidi, hari ikintu gikomeye dushobora kwiga ku buzima bwiwe. Dawidi ubuzima yabayeho bwabaye ubuzima abantu atigeze agira akamaro, canke novuga atigeze kuba vy'ukuri ari umuntu akonta pour les gens, yari umuntu w'agaciro gato cane. Mwibuka igihe Samueli yaza kwa Isayi kurondera umuhungu asengera kuba umwami wa Isirayeli azosubirira Sawuli. Mwibuka ukuntu uyu mugabo yaje akabona abahungu benshi beza, ariko Imana ikamubuza kubahezagira ngo babe kubasuka ko amavuta ngo baze baba bami. Imana ikavuga ngo oyasuye, Imana ikavuga ngo yasuye. Ariko Imana yo ikabizi ko hari undi muhungu wa Isayi atari muri iyo nzu. Ariko ugerageze kwiyumvira ni gute Dawidi yibagiwe, papa yuwa akamwibagira. Ntihabeho n'uwo bavukana anavuga ngo erega nani papa naho waduhamagaye twibagiye Dawidi ku munsi mukuru nk'uyu ukomeye aho bagomba gutora mu bahungu ba. Ariko telma Dawidi ntaco yasobanura, ni nkuko yari umuntu kweri akantu nyene kagaherereza ata kintu kanini kazovamwo, ku buryo batanagahurura mu gitigiri, papa akamwibagira, mama akamwibagira, nabo bavukana bakagira gute bakamwibagira. Ariko muri uko kwibagirwa n'abantu, rimwe na rimwe Imana irashobora kukwigisha yuko nubwo abantu bo kwibagira, yo idashobora kukwibagira. Kandi naho utofise ikintu na kimwe cotuma bakwibuka, ariko yoyo nimba ifise umuhamagaro wayo ku buzima bwawe izokwibuka. Kandi nta mihari kubatwibagiye, ariko Imana ishime yuko naho yabatwibagije yoyo ntigeze twibagira. Yesu ashimwe cyane. Umuhamagaro wawe urashobora kugutuma hari ikibanza utagira mu bantu, kuko Imana itagomba yuko ubuzima bwawe buzokubakira ku bantu bakagira n'inyifato zishobora kukubabaza, ariko Imana igapermeta izo nyifato zo kubabaza kugira ngo Imana ikwigishe ngo Dawidi we nta muntu yakwibutse, nta muntu ho kubakirako, ariko igihe cyose uzokenera gushigwa hejuru ntuze witega biwanyu canke inshuti za hafi, ariko kandi elevation yose iva kuhoraho. Ni jewe soko ry'ivyiza, ni jewe mpagurutse umuntu, ni jewe nemeza abantu nkabemeza umuntu, ni jewe ntuma umuntu ashigwa imbere igihe ibindi byose byamushize inyuma. Rero nta mihari kuba atakwibutse, ariko kandi no mu kwibagira kwabo harimo ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dawidi ntawamwibutse gushika naho umuvugishwa wenyine ari we yibariza ngo none nta wundi. Bose ego nani nanuze ka Dawidi nani, ariko ibyo ari byo byose nimupfe kuja guhamagara. Ariko kandi sinzi ko arikiza kuvamo kweri, nibaza ko Imana GPS y'umuvugishwa vraiment yihenze ngira singanga ni kubavoza n'uyu mutipe tubana afise ibihungu kumurengera yajya kuko nimbubuze muraba nacuza gukura kuri kajya kaje gaca kaza. Sinzi ko kari gafise ibiseru, sinzi ko kari gafise amase ku muzu, sinzi ngene kari gasa gashitse. Imana ikivuga ngo amina. Haleluya. Ebana uwo muvugishwa nyene arasuka, ndabona kumura abandi bavuga ati icyo cyose n'umukozi w'Imana ari ihenda. Kandi abakozi b'Imana hari igihe bavangirwa, basuka amavuta nyene baragira umunsi mukuru barabaga. Ariko kandi muntu w'Imana ntuzugwane n'ingene abantu batakubona, ntuzugwane n'ingene abantu batazi kuri wa grave. Wewe nta bubasha ufise bwo kwiyemeza abantu, ni Imana izokwemeza abantu, ni Imana izotuma abantu bakwakira, ni Imana izogushingira intahe mu bantu. Abatakwicaritse imbere we nibagutera ikibazo, Imana nizotuma wicara imbere. Ntukagire ikibazo n'abantu, kuko abantu hari ivyo badasoma, ariko Imana isoma ihamagagwa ryayo yashize ku buzima bwawe, ikamenya ngo ni jewe mvana umuntu mu mukungugu nkamwicarekana n'abahambaye. Uyu muntu Dawidi nta kibanza
kinini yigeze agira. Mwibuke n'ikindi gihe baramaze kumusiga amavuta akaza ku rugamba aje kugaburira bene wabo batamurungitse no mu ngabo, kuko ntari no mu gitigiri cy'abantu bashobora kugwana, yagumye mu bikorwa byo muhira, bakamurungikira ngo genda ugaburire bene wanyu ku rugamba. Ashitse ku rugamba agasanga bariko baragwana n'umwansi, ariko wewe kuko yiyemera naho batamwemera akavuga ngo uru rugabo ruriko ruratuka abantu b'Imana, naho rukomeye Imana yanje irakomeye, no rubufa ni mumpe opportunité. Ariko yabaza ikibazo bene wabo bakavuga ati toka turakuzi hoce tanga ivyo kujya bagutumye usubira iwanyu, wenda azi ko uko sutwa unaburiza aho uri kubaza ibiki, wowe birakuraba, wowe umusirikare, wowe vya Goliyati raba twe turinyegeje turiko turiruka nkaho kubaza ibibazo, tanga injye ugende tanga. Dawidi ngo akabavako akaja kubaza gushika naho aja kubaza batamuzi, kuko rimwe na rimwe abatakuzi abiwanyu hari igihe bakugaya, ariko hari igihe abatakuzi bo kwibaza yuko savora pere kukubarira, sivyo? Haleluya. Dawidi yaca yigira mu batamuzi, kuko bene wabo babiri bari baheje kumutaramura, yigire mu batamuzi baca baramubwira histoire yose ngene vyagenza. Aho urabona reka igitipe kimaze iminsi twirukanka kirakomera ngene kingana, raba rijya fero rya Goliyati, raba ijya vambra, aha anyi barajyaguye ngani dushobora no kumwegera. Dawidi aravyumvira ati nivyo kweri. Dawidi niyarinze no kuvuga ngo ndafise bene wacu nibo bompromotinga, kuko rimwe na rimwe abo bibaza ko bogupromotinga nibo baguhamba. Dawidi niyagiye kubaza abafrere ngo bana ngo je ndagize yide, baca baterura, urabona kinyama kerere, bakagenda bakakajugunyira hano gushwa, uravyumva ntibari no kumuha umwanya. Baca baravuga ati none hajya umuntu yogwana n'uyu mugabo akamunesha, umwami yomuhiki. Raba uyu mutipe n'amase ku mpuzu n'ubupeti, ntazi no kugwana, ntibaramwigisha no kurasa, kuko wowe yibera mu ntama, ntagwana n'abantu, agwana n'ibikoko, hari formation ataranahabwa. Atanguye kubaza ngo uwonesha, kuko muri we yari amaze gutangura kubona kuri recompense imbere nuko agwana, kuko yarazi yuko ibanga afitaniye n'Imana yomuha kunesha iyo ntake bitaziranye n'Imana. Ariko we kubwo kumenya n'Imana atangura kwiyubaka mu gahembo ataranabona n'ingene intambariza gusa. Abo bantu sinzi gene bamushikanye, ndagerageza kwimba mbega bene wabo igihe bababwira ngo wasiko Dawidi ari kumwe na Sawuli yavuze ngo agira gwana, ndibaza ko ashaka kwifata kashitse ryari, kashitse hajya gute. Ndabasavye umwami mu mudusabira ikigongwe mukaturungikire, turabasavye ako kana mukaduha, ariko nako niko karavuga ibintu byinshi ngo je undi muntu uzeye akakabwira umwami je ngo hari anye harazi du nkagira nkayifata nkagira gutya nkaragateke hama nkagira gute, abantu bakamuraba bamwe bagatwenga abandi bakajya kirda bakana karahoyereye kwe. Umwami aravuga ati none ushaka iki? Je maricuza ku mwami ati umwami je ndaguha umukobwa wanje. Nawe ati okay mariage okay. Umwami aravuga ati akanda kagapeti kagiye kuba sacrifier, kumbure n'akamazi Imana ituzanire, reka tukambika impuzu kagire gute. Ariko bene wabo bari kumujyanga ati biza kugenda gute, bahava batumenya, ntanavuge ko tuvukana, ntanavuge na papa, ahubwo papa ntarabi yabaraja kunyegera kuko iri nibara ribaye. Uravyumva? Ariko kandi uravyumva muri uko kuntu kose aragiye abaye Dawidi muri iryo joro batangura kumuririmba bamukompara n'umwami, batamukompara n'umugenerale n'umwe w'umwami, batamukompara n'umukomanda n'umwe w'umwami, bavuga ngo Sawuli yica igihumbi ariko Dawidi we yisha abantu bangahe ibihumbi. Comparaison directe n'umwami. Uravyumva? Imana ibikoze promotion ya mbere. Ikindi nagerageze kwimvira ku buzima bwa Dawidi. Dawidi yaragenda karirimbira umwami. Bibiri ivuga ngo Sawuli yari afise abadayimoni. Umwami abadayimoni bakamufata bakamenya ngo hari umuntu azi kuririmba, yoririmba amadayimoni akakuvamwo. Dawidi akaza karirimbira umwami, amadayimoni akamuvamwo. Ariko urabe n'umuntu uri kuratabara amadayimoni akamurekura. Bibiri ivuga ngo umwami agafata icuma agashaka kumutera, Dawidi agahunga akagira gute, akanya gato yironkeye Yonatani umuhungu wa Sawuli akamukunda. Dawidi yari gushaka kuvuga ati yandagiriwe privilege, nkundana n'umwana wa king, nkundana na prince héritier, azompa ikibanza. Ariko kandi ukundanye na prince, ariko papa prince agomba kuhwera. Yani akagatipe umuravye ubuzima bwiwe nta kintu na kimwe cari coroshe, nta rugendo ndarume rwari rworoshe, aho yagira ngo araronsa gahembe ibintu byose byaca bipfa. Ariko Imana yoyo ikagenda ibana nawe, ikagenda imugirira neza, ikagenda imutabara, ikagenda imukuza. Hariho ahantu hamwe gusa Bibiri twereka Dawidi yakunzwe n'abantu benshi. Muraza abantu benshi bamukunze. Igihe ahunze umwami Akishi, Bibiri ivuga ngo Dawidi ngo ahunze, ngo mu Bwisirayeli bumva ngo Dawidi yahunze. Uraza abantu ba mbere baje gushigikira Dawidi, Bibiri ivuga ngo abantu bose bimbura kimaze, abari barafunzwe
abari barakenye, abari bareshuwe, ngo bene abo bantu byananiranye bose ngo baza kuri Dawidi. Abo nibo bantu bonyine yaronse bamushigikira. Murumva ko nabo bagushigikira, urumva aho woshika uvyiyumviriye ni hehe? N'umuntu Imana yigishije kubaho ubuzima ku buryo Dawidi yanditse hafi igice c'amazaburi, ariko Dawidi niwe muntu wa mbere yama avuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje. Dawidi niwe muntu wa mbere akoresha amaterme akavuga ngo Uhoraho niwe buhungiro bwanje, l'Éternel est ma force, il est mon refuge. Agasura kandi akavuga ngo Uhoraho niwe gitandara canje, kuko yahura ahunga bamugirira nabi nka ba Sawuli akagenda kwinyegeza mu bitandara vy'amabuye. Dawidi n'umuntu yabayeho mu buzima bwa hostilité, abantu bamugwanya, ariko bamugwanya kubera uko amerewe n'amavuta y'Imana ari ku buzima bwiwe. Ariko ivyo bintu byose by'umugwanya bikagenda bimusepaha, bimutandukanya n'abantu. Ariko imyaka yose yabaye hatandukanywa n'abantu yamubereye imyaka yo gufatana n'Imana. Ivyo twokwita imyaka mibi ya Dawidi nivyo vyabaye imyaka yo gufatana n'Imana. Sinzi ico ukoresha iminsi yawe mibi, sinzi ico ukoresha ibihe vyawe bibi, sinzi ico ukoresha ingorane zishika mu buzima bwawe uri kuracamwo mbi, kuko ushobora kubivanamo kwidogera Imana, ariko kandi bishobora no kukubera akaryo ko kwiga kunyegeza ubuzima bwawe no kubuhisha mu Mana, no kunywana n'iyo Mana, no gufatana n'iyo Mana, kuko iyo onya ntizogutetereza, ntizokumaramaza. Igihe byose umenga biriyugaye, yo izokwama igucira icanzo, izokwama ikwereka umuryango, izokwama ikwereka ingene ubikora, izokwama igutangaza, kugira ngo igukuze mu kumenyana nayo igihe itakwemereye kuborezwa n'abantu. Hari umurongo nshaka gusoma muri Samuel wa mbere igice ca 21 guhera ku murongo wa 10, aho tubona ikintu cabaye ku buzima bwa Dawidi. Dawidi yari umuntu atorohewe, yahunze Sawuli agiye mu Bafilisitiya, agiye kuhasaba indaro kugira ngo basi mu ntambara bagwana abafashe kugwana, kuko iwabo yaragwanye rimwe abo umustar bica biramukwegera. Kuko wibuke yuko na elevation canke success canke gushigwa hejuru birashobora kugukwegera. Ariko kandi ashitse aha mu Bufilisitiya, ashitse kwa Akishi, abantu baramumenya, bamenya ko ari Dawidi, baca batangura kuvuga ngo mbega ngo uyu sumwe yavuga muri kijya gihugu kibanyi yuko yisha abantu baruta bo Sawuli yisha, ahungiye ngaho. Uwo munsi Dawidi arahaguruka ahunga Sawuli aja kwa Akishi umwami w'Igati. Abantu ba Akishi baramubarira bati, uyu si Dawidi umwami wa ca gihugu? Siwe bavyinira bitabiriza bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi we yica ibihumbi nziri. Ayo magambo atuma Dawidi ahagarika umutima, agirira Akishi umwami w'Igati ubwoba bwinshi. Araheza yigira ukundi imbere yabo, yisarishiriza muri bo, aharamba inzugi z'irembo, akarekura urukonda rugashororokera mu bwanwa. Akishi abarira abo bantu biwe ati, aho nimubona ko uyo muntu yasaze, icyatumye mumunzanira ni iki? Mbega hari abasazi nari nkenye muko munzanira uru rugabo kunsarira imbere, urugabo nkuru gongira mu nzu. Urabyumva? Dawidi arahunze, abantu baramumenye, batanga kuvuga ati Dawidi araje, baca kubwira umwami ati, mwami urahiye, umuntu yishe Goliyati aje ngaho, umuntu w'umustar akomeye agwana bigakomera aje ngaho, ngwaho turatewe. Ariko Dawidi nawe mwibuka arahunze, ntamuteye, ahubwo Dawidi arahunze. Ariko kandi icari kiramukwegera, ngira ndakubwira abantu b'Imana ngo icuri kizogukwegera. Icuri kirashobora kugushira mu bibazo, ico wagizwe kirashobora kugushira mu bibazo. Ariko kuri uyu munsi ndaje kugushingira intahe, ndakuremesha, ndakubwira ngo icuri wagizwe n'Imana, naho kizogukwegera ibibazo, yakugize ico yakugize, izokwama iguteramira, izokwama ikugirira neza, izokwama iguserukako, ntizokurekura. Nico gituma abantu benshi muri mwebwe mutekeye ubutunzi budasanzwe, mutekeye imihamagaro idasanzwe,
ku buryo ibyo mufise bishobora kubakwegera ikibazo, ariko kandi nta handi inyishu zacu ziri atari mu kumanatana na Kristo, atari gucomekwa muri Kristo bya kweri kweri, atari mu kunywana na Kristo vyonyene. Ibindi nta solution nimwe wobitoramo, ariko gufatana na Kristo igihe cyose bizogufasha. Dawidi abonye ko bamumenye, bamutangiye raporo, Dawidi aravuga ati noneho ntaho ndoye, ntaho ngiye guhoyera. Dawidi kameme aca yigira mu mubiri, yigira irofa. Sinzi uwamwensipiye ko ari shetani canke ari Imana, ariko bibiri tubwira ngo Dawidi aca yigira umusazi. Aratangura nyene arakura imuzu, arahinduriza ibifungo bimwe bishira epfa, ibindi abirago gute, arugurura itirete, atangura nyene gucira inkonda nyene. Arabibono isuri irahinduka, arigira ikijuju nyene aracira inkonda. Umwami aravuga ati Dawidi genda mu munzanire, baza bamuzanire Dawidi kitakiyo. Sishobora no kuvyigana. Uravyumva? Uravyumva? Azanye yigira ikintu, inkonda zacishe, ibiki byose bigira gute. Umwami aravuga ati akoko kweri vre. Mwe muri normal. Uyu muntu numuhize. Munzaniye umusazi w'Umwisirayeli, nkuko umenga igihugu cacu nta basazi cyari gisanzwe gifise, abacira inkonda sinarisanzwe ndabafise. Iyi bono munzaniye mugahagarika umutima wanje, nkabamejeje gukoranya inama ya etat major, mbaze ngene tugiye kugwana, yuko haje umu espion akomeye, tugiye gutegwa. None iri bono munzaniye arakinimwe muri normal, muri normal. Ati muri cyo kintu imbere Dawidi kiragenda. Abaratabawe gutyo, ahejeje gutabagwa gutyo wonya acarandika Psalm 34. Munsomere Psalm 34. Acarandika na Psalm 56. Haleluya. Amina. Hirya acarandika na Psalm 57. Siko, ariko Psalm 34 wumve Imana imaze kumukuraho hanika mutabara kubera yironkeye inspiration y'uburofa. Uravyumva akabarakize, uravyumva atabawe n'ubujuju bwiwe canke uravyumva n'ubwo busazi n'izo nkonda ciye. Acarandika Zaburi, kuko Dawidi amajambo yose yama yandika yama yakura mu gutabagwa ninge nabonye Imana mu buzima bwiwe. Nzokwama mpimbaza uhoraho ibihe vyose. Nzokwama mpimbaza uhoraho ibihe vyose. Ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje ubudaca. Uhoraho niwe mutima wanje uzokwirata. Uhoraho niwe mutima wanje uzokwirata. Abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Kandi abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Nimuhimbazanye nanje uhoraho. Nimuhimbazanye nanje uhoraho. Dushirane hejuru izina ryiwe. Dushirane hejuru izina ryiwe. Narondeye uhoraho. Narondeye uhoraho. Aranyitaba. Aranyitaba. Ankiza ubwoba nari mfise bwose. Ankiza ubwoba nari mfise bwose. Bamwitegereje. Bamwitegereje. Mu maso habo. Abamwitegereje mu maso habo. Harakemuka. Harakemuka, harasayangana. Mu maso habo. Mu maso habo. Ntihazokwigera hamaramara. Ntihazokwigera hamaramara. Uyu mugogwa. Uyu mugogwa. Yaratakamvye. Yaratakamvye. Uhoraho aramwumva. Uhoraho aramwumva. Amukiza amarushwa yiwe yose. Amukiza amarushwa yiwe yose. Umumarayika w'uhoraho. Umumarayika w'uhoraho. Ashagaje impande zose. Asagaje impande zose. Z'abamwubaha. Z'abamwubaha. Akabarokora. Akabarokora. Nimwumvirize ko. Nimwumvirize ko. Mumenye yuko. Mumenye neza yuko. Uhoraho aryoshe. Uhoraho araryoshe. Hahigwa. Hahigwa. Uwumuhungirako. Uwumuhungirako. Nimwubahe uhoraho. Nimwubahe uhoraho. Yemwe abera biwe. Yemwe abera biwe. Kuko abamwubaha. Kuko abamwubaha. Batagira ico bakena. Batagira ico bazokena. Imigunza y'intambwe. Imigunza y'intambwe. Ishobora kuburanirwa. Ishobora kuburanirwa. No gusonza. No gusonza. Ariko abarondera uhoraho. Ariko abarondera uhoraho. Ntibazogira ico bakena. Ntibazogira ico bakena. Yemwe bana bato. Yemwe bana bato. Nimuze mu nyumve. Nimuze mu nyumve. Ndabigishe. Ndabigishe. Kubaha uhoraho. Kubaha uhoraho. Ninde agomba ubugingo. Ninde ashaka ubugingo. Akifuza kuramba. Akifuza kuramba. Wazabona ivyiza. Wazabona ivyiza. Uzubuza ururimi rwawe. Uzobuza ururimi rwawe. Goye kuvuga ikibi. Goye kuvuga ikibi. Tandukana n'ibibi. Tandukana n'ibibi. Ukora ivyiza. Ukora ivyiza. Rondera amahoro. Rondera amahoro. Uyakurikire. Stop. 56. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Mbwiriwe mwicaranye uti mu ntambara zawe uzohamenyera Imana. Mu ntambara zawe uzokwigisha abantu Imana. Mu ntambara zawe uzocira abantu umugani wica Imana irico. Mu ntambara zawe niho hantu yishurirwa Imana ukabona Imana ukundi kuntu. Ntuyibonera cyane mu minsi mikuru yawe, ariko uyibonera cyane mu byo wita ibigeragezo n'intambara zawe. Kubera aho hantu niho hantu umenya ubukene bwawe ukayisunga nayo ikakwiyereka mu maso hawe hagakayangana. Abantu b'Imana bavuye ngo amina. Psalm 56. Mana, ngirira ikigongwe. Ngirira ikigongwe. Kuko abantu bashaka kumira. Kuko abantu bashaka kumira. Stop.
Sawuli ashaka kumira, naramutabaye ndamukiza Goliyati, none guhera umunsi ashaka kunyica. Namukuyemo abadayimoni, none agomba kunyica. Mungiye kwa Akishi, nje kuraba kasi ko mikiraka cyo kumufasha kugwana. Ariko raba bamwise espion. Abantu ntibo gutabara. Abantu yobahungirako. Ibi Dawidi arabitahura, aravuga ngo avuze gute ngaho onya mbega Fiston waravuze gute ko ndavyibagiye? kuko abantu bashaka kumira. Kuko abantu bashaka kumira. Hewe reka kutubwira umengana ibintu by'ibitangaza ngo baranyanka bashaka kukubufanye. Sivyo? Kuko si kibazo c'abantu, ni kibazo c'ubwami. Icutekeye kijaye n'ubwami bw'Imana, kandi ubu bwami bwo hanze bwa Satani burakigwanya. Bushaka kwidetwiza avant le temps. Ico nico catumye abami bashaka kwica twa Mose bakaniga abana kugira ngo gapfe umuprofeta aje gutabara igihugu. Ibi nivyo vyatumye Imana ibwira Mariya na Yosefu ati hungisha umwana mu mutware muri Egiputa, Farao agira munige. Hama hari ibintu bigomba kumira no kuniga ingabire z'Imana n'umuhamagaro w'Imana uri mu buzima bwawe, n'ivyo Imana yatekeje ubuzima bwawe. Si bitangaza ntubivuge. Na Yakobo yarabivuze, sinzi kari Yakobo canke n'umbazari ndavuga ati no muri mwege nihagira ugeragezwa, nihagira ubona nk'ibitangaza cane, nihagire n'utangara cane n'ibitandukanye bimugerageza canke bitubabaza byatuzako, ntitubifate nk'ibintu menga by'akataraboneka bidushitseko. Oya, ni kesto y'ubwami. Ubwami bumwe bugwana n'ubundi, namwe murabasitwaye b'ubwami bw'Imana. Birashoboka yuko ico mwahamagariwe, birashoboka yuko ico watekeranywe, birashoboka yuko umugabane Imana yaguhaye muri iyi si, muri generation yawe uzogutera kwankwa no gushaka kugirirwa ibibazo. Ntubitebeko, ntuvyicareko, ntubigira akantu ko kugumamwo, ntubigira ibintu byo kugira birebire, byoroshe bigire bigufi. Asangwa jewe baranyanse ndumwigishwa, a plus forte raison namwebwe bazobahama. Abahamye umwigisha ntibazoreka guhanwa. Abagira gute? Abigishwa ntibibatangaze. Isi ntitujyoherewe nk'ishengero, isi ntijyoherewe abizera, isi ntijyoherewe. Satani ntakunda ingabire z'Imana ziri mu buzima bwacu. Satani ntakunda ibyo dutekeye Imana igomba gushira habona ngo bigaburire benshi. Hari n'igihe abidetekta kuva tukiri bato, nko muri iki gihe ca Dawidi, ariko peu importe le temps abiboneramwo agatangura kubigwanya. Peu importe aba agent biwe azoshira ku nzira yawe bakagupersekuta. Igikomeye sibo, igikomeye niwe. Nico yahamagara ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Biriza umunsi bandwanya bamahaza. Imisi yose vrema. Abansi banje biriza umunsi bashaka kumira. Kuko abandwananya agakengegwe ari benshi. Igihe cyose ntinye nzokwizigira. Imana izoma gushima ijambo ryayo. Imana niyo nizigiye sinzotinya. None abantu bashobora kuntwara iki? Biriza umunsi bagoreka amajambo yanje, ivyumviro vyabo vyose nivyo kungirira nabi. Barakorana bakinyegeza bakagenza ibirenge vyanje, kuko babundiye ubugingo bwanje. Mbega ukugabitanya kwabo kuzobakiza. Simbira kuri 57 rero. Izo zose mashobora kuzibandanya, ndatoye utu extrait duto gusa. 57. Ngirira ikigongwe Mana, ngirira ikigongwe Mana, ngirira ikigongwe, ngirira ikigongwe. kuko ubugingo bwanje buronka ubuhungiro muri wewe. Buronka ubuhungiro muri wewe. Mbere no mu gitutu c'amababa yawe, niho ngira mungire. Niho ngira mpungire. Gushitsaho ibi vyago birenganira. Gushitsaho ibi vyago bizondenganira. Ndatakambira Imana isumba vyose. Ndatakambira Imana isumba vyose. Niyo Mana imarira vyose. Imarira vyose. Izotuma iri mwijuru inkize. Izotuma iri mwijuru inkize. Ushaka kumira niyantuka. Ushaka kumira niyantuka. Imana izotuma imbabazi zayo. Imana izotuma imbabazi zayo. Nukuri kwayo. Nukuri kwayo. Ubugingo bwanje. Ubugingo bwanje. Buri hagati y'intambwe. Buri hagati y'intambwe. Ndyama hagati y'abakumuriro. Ndyama hagati y'abakumuriro. Nibo bana b'abantu. Nibo bana b'abantu. Amenyo yabo. Amenyo yabo. N'amacumu n'imyami. Ameze nk'amacumu n'imyami. Ururimi rwabo. Ururimi rwabo. Ni inkota ikarishe. Ni inkota ikarishe. Mana. Mana. Nushigwe hejuru y'amajuru. Nushigwe hejuru y'amajuru. Icubahiro cawe. Icubahiro cawe. Kibe hejuru y'isi yose. Kibe hejuru y'isi yose. Haleluya. Bwana sifiwe sana.
niko ndashaka ko mubona umuntu ubuzima bwiwe akanaka extrait gato k'ubuzima bwa Dawidi dusomye, ariko aho tubona umuntu yari abayeho muco no kwita intambara z'ubuzima, ariko agashikana akavuga ati Mana wewe niwe nzogira ubuhungiro bwanje. Bano b'Imana ngenda babwire ngo twebwe abakizwa hari igihe dukura baturirimba indirimbo ziba ngo Mwami nkomezi zanje, Mwami mahoro yanje n'ibindi, cyangwa baze weburu, ugasanga turaririmba indirimbo zivuga ico Imana iri, ariko rimwe na rimwe ugasanga turi leje kuko ni indirimbo, kandi encore une fois kurepeta indirimbo biroroshe. Ngenda kubwira muri kino gitondo ngo Imana ishime ko iyo ndirimbo wayiririmbye kugira ngo igutegure, ariko bamwe uno munsi ndiko ndavugisha nabo, bamwe muri mwebwe uyu munsi muriko muraca ahantu ho kugwanywa hakomeye n'intambara zikomeye. Ndagomba kukuremesha ndakubwire ngo aho hantu uri kuraca, aho hantu ugeze, iyo uhuye n'umuntu akakubwira ngo genda ubibwire Imana, hari n'igihe dushika twebwe abakizwa tukarambirwa n'umuntu atubwira ngo genda ubisenge, kuko umenga na gaslogan k'abakizwa kamaze gushisha bamwe, kuko umenga gusenga ninge n'umuntu ashatse kukwikura cyangwa adashatse kukumviriza cyangwa adashatse gufasha mu kibazo cyawe. Ariko kandi genda bigusubiremo umuntu w'Imana wicaye hano hantu, genda ubibwire Yesu. Naho umenga uvyumvise incuro 100, ariko kandi avuze ngo genda ubibwire Yesu. Nta wundi ufise wobibwira, nta wundi ufise wohungirako. Wicaye ahantu hameze nko mu muriro, nta wundi ni ukwiye kubibwira. Uzobimenya, nshobora kuba ndabikubwiye utabitahura, ariko genda ugerageze, genda umurondere, azokwiyereka. Uwundi munsi nawe uzobibwira abandi utabivanye muri slogan y'indirimbo, ariko uzobibwira abandi ubivanye muri experience yawe personnelle, aho uzovuga ngo vy'ukuri narabonye kugira neza kuhora. Dawidi yararaba imisozi ingene ikomeye ihambaye akayibonamwo Imana, yabona ikiyaha ingene corose kugenderamwo vale akayibonamwo Imana, yabona ubunini uburemere bw'iki kintu akakibonamwo Imana, la nature yayibonamwo Imana kuko yari yarabonye Imana, ikintu cose camigisha Imana kuko yari inshuti y'Imana. Bano b'Imana mu bihe wita ibihe byawe bigoye n'ivyo bihe byawe byo kubaka no gukomeza no kutarekura no kutahorasha no gutakaza ubucuti bwawe n'Imana. Amen. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe binshikira kubwira umuntu ngo Imana izobikora, nanje bumva umenga ko naho ndabimubwiye sinzi ngene izobikora. Kera tukiri bato sinzi ko mwe byabashikiye, urabona abana b'abahungu tuba dukina umupira, ugasanga ibirato byacu byatabuka kare, sivyo? Ibirato by'abahungu bitabuka kare, umuvyeyi afise abahungu wihangane cyane, kandi ntaco bimaze kuguma umwibutsa amafaranga wabiguze, bizotabuka kuko yitwa umuhungu. Amara kubita umupira kandi abuze n'umupira akubita ibiti caka kubita amabuye, ikirato rero kizotabuka. Aba mama bafise abahungu bona sife sana, kuko mwe mutara abahungu hari igihe mutabitahura, ariko reka ndabafashe kubitahura. Niya bitabura nusuye kumuririmbira ingene byakuzimbye azobitabura. Rero je birato byanje byama byatabutse igihe cyose, batugura ibirato bishasha naho mfata ikirato nkakiraba ingene ari gishasha, nkavuga nti ubu hoye iki kizotabuka he, mwaharondera nkabura ingene kizotabuka. Nkavuga ntantwa kijya nahorana ndabona igituma catabutse, kuko iyo camaze gutabuka ucubona igituma catabutse, kandi ucubona aho cari gikwiye gutabuka kuko camaze gutabuka. Ariko gishasha narakiraba nkavuga nti iki sha je mbona gifatanije neza, nta ntame kizotabuka. Ndi muri école primaire nama ndabibira kirato cose gishasha, nafata umwanya wo kuce explore nkavuga nti iki kizotabuka. Ariko kandi caragira gute? Caratabuka. Hari igihe wicara imbere y'umukristo ukamubwira ngo Imana izovyishura, wowe karondera ingene Imana izovyishura, wowe nyene ubimubariye, ugafata ukanaliza situation yiwe ukabura inyishu, ukayirondera ukavuga uti jewe ntayo mbona, ni je ndamuhayira ijambo ariko nanje ntayo mbona. Muri kino gitondo ashobora kuba ndiko ndakuvugisha ukavuga uti pastor ivyo uravuga wowe nuko utazi ivyanje, reka nakubwiye sinkeneye kumenya ikirato cawe, uravyumva?
ariko ndazi yuko umenga ntigifise inyishu iyo ukiravye ntubona aho inyishu izova ntubona ingene bizogenda ariko bantu b'Imana ngenda babwira ikintu kimwe Imana yacu ni gangi yo Imana yacu ni umugangi Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane amina Imana yacu ni umugangi Imana yacu irikwije gushaka kubitahura bigaragaza ukudaca bugufi kwacu kuko gushaka kubitahura tuba twigiza Imana ariko naho tuvyanariza ntabyo dushobora gutahura kuko bitahawe abana b'abantu kubitahura ariko nibanga ryayo kubisobanukirwa nico gituma twege nk'abana b'abantu tugomba kwiraba yoyo only haleluya amina amen Bwana sifiwe sana Yesu ashimwe cyane wewe bibaza ko Dawidi hajya ahantu ari kuhava gute ariko kandi iyo revelation yo kwigira ibono vrema yavuye he kwere yego turazi ko kubesha vema ari icaha ariko kandi kwere uko kuntu yigize ibono bye byabiva iyo ide yavuye he peu importe aho yavuye ariko kandi iri special kwere kuko twarigiye tuba spirituelle cyane kurusha n'Imana ariko kandi ahejeje wewe yaciye aja kwiyandikiriza urati uhoraho uruwa grave kweri wewe umuntu uramutabara ari hagati y'abantu bagomba kumujya nk'inyama ariko ntubemerera ko bamugira brochette yari prêt à être consommé nka brochette ariko wewe wenyene bafise amenyo yo gukonsoma na brochette iri sur table ariko wewe gusa ugakora akantu kweri ukantabara ugakora akantu ugakora ikintu igihe Sawuli yashaka kumwica uwamutabaye yari Yonatani na mushiki wiwe uravyumva yatabagwa nabi bwami kandi agomba kwicwa n'ubwami ivyo onyu vyimvire avant le temps ngo biza kugenda gute nta nyishu wotora uza gutora inyishu après le temps Imana yamaze kwereka inzira yeje gukoresha ikakwereka yuko nizidakoreshwa yo ishobora kuzikoresha haleluya rero nimureke guteka umutwe kubijanye n'inzira z'Imana umutwe wanyu uzosha bamwe barawuteka n'uwo bashira ku ipanu y'ifiriti zosha naho ifiriti zitagoye gusha dimu uravyumva ariko uravyumva kubera iki kuko uri kura deprime uri kura stressa ugerageza gutora inyisho ngo kizotabukaye dushobora gutahura wagikoza araza aho kizotangura gutabukira araza aho yashize koro atashize urunyuzi ibyo byose ni wabitahura wewe uvyanariza hanze ntubitahura ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo uhoraho ari kumwe n'abantu biwe kugira ngo abagirire neza ntazoheba abamwizigiye haleluya ntazoreka gutabara abamwizigiye sinkunda gutakaza umwanya nimvira ibintu ingene bizogenda igihe namaze guteka umutwe gato nkabona katawo mfise cambwira shetani turahejeje niyumviriye sindi mu parese nakoresheje ubwenge Imana yampaye ariko ubwenge bwanje bwashitse kuri kwikorosi rya nyuma nta handi mfise rero ibisigaye uhoraho azovyitwararika uvuga mu ndimi lemblo shindeleko tereblo shiteleko seteleko haleluya ukavuga uti Mana ndagushima ko tugufise mbega ufise ingorane nk'iyo mfise akaba atagufise wewe amerewe gute yasaze yanyoye itabi yanyoye urumogi ariko Mana ndagushimira yuko ibintu bimaze kunanira maze no kwiyumvira ndagushima yuko nibuka kuriho kandi baravuze ngo ntuzoreke umuntu wawe bamwe ngo bazohenuka ibubamfu abandi bazohenuka iburyo ariko umuntu wawe azozigamwa Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane haleluya abazigamwe muvuge ngo Yesu amina Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane unyemerere uhagarare tuvuge amina Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane amahera ntituza azova ariko Yesu azobikora amina muganga yaguhaye diagnostic mbi sizigene bizogenda ariko Yesu ashimwe cyane udufaranga twaba turaguheranye sizigene bizogenda mariage yageze ariko Yesu yaravuze ngo bizoba niwe yaguhaye n'itariki ego yaguhaye itariki ataraguha amahera ariko Yesu ashimwe cyane atanga itariki ataratanga igiceri Yesu ashimwe cyane nta kindi abagomba gukora atari ukukwigisha igiharuro ciwe niwe ahamagara ibintu bikabaho abihamagara bitaraboneka akabizana mu buzima abihamagara bitariho bikaba bizima ibiboneka byaremwe n'ibitaboneka ibihambaye si biboneka ariko ibihambaye n'ibitaboneka biri mu ijambo ryiwe ibihumeka byose birahinda agashitsi imbere y'ijambo ryiwe
urashobora kwicara mu ntebe yawe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Niyihe ngorane ufise muri kino gitondo, niyihe ntambara ufise muri kino gitondo, nikihe kintu kikuremereye muri kino gitondo, ndaje kukubwira ngo aravyitwararitse nawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi yagira bikore, ntaguhamagara muri conseil d'administration, ntanaguhamagara mu bihongo mu vyigire hamwe. Yagira bikore, abikora ari wenyene, arihagije. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwira mu bishatu arihagije. Haleluya. Afise inzira ziwe mu gashurushuru. Iyo ubonye tourbillon ukabona umukungugu ugize gutya, no muri ujya mukungugu ahafise inzira. Afise inzira mu kirere, afise inzira mu biyaga, afise inzira mu kuzimu, afise inzira mu bifatika n'ibidafatika, afise inzira ahantu hose. Aratangaje, ni munini cyane. Nta muntu afise umubiri azomumetriza. Nico gituma azotwambika umubiri wiwe kugira ngo dushobore kumusobanukirwa. Ariko munsi y'izuba azogutangaza. Haleluya. Haleluya. Rero nimurabe Dawidi ibi bintu arabizi. Yarabonye Imana. Imana imushikanya ahantu ari prospere. Dawidi n'umwami atunze. Dawidi n'umwami akundwa cyane. Dawidi Imana nubwo yatanguye yankwa, yarangije ubuzima akundwa cyane. Umunsi umwe Dawidi yarigeze kunyotegwa. Aravuga ati ndakumbuye amazi i Yerusalemu. Avuga iryo jambo gusa. Ndakumbuye amazi i Yerusalemu. Ntavuze ngo nimuje kuyanzanira. Ntabatumye ko baja kumuzanira amazi. Avuze gusa ngo ndakumbuye amazi i Yerusalemu. Bibiri ivuga ngo abasirikare biwe batatu barahaguruka. Kuko gusa avuze ica kumbuye tuje kukirondera. Bibiri ivuga ngo baca mu bansi baragwana, basesa amaraso. Bagenda gusa batwaye agakarabo. Barundi muri ngaha Yesu ashimwe, ikarabo murarizi. Batabonera ikarabo murarizi. Sishobora no kuribasigurira. Okay, basifata basa. Uravyumva, basifata igikombe. Uravyumva? Uravyumva? Bafata akabido hasi ka 5 litres, batabonera akabido ka 5 litres. Baragenda baragwana n'akabido, baragenda baragwana n'akabido ka 5 litres. Baragwana muri ale, baravoma amazi, bagwana muri roturu, barashika buzuye amaraso. Barashika imbere ya Dawidi bamuha akabido ka 5 litres. Dawidi arabaraba. Ati ibi ni bike. Bati mwami, ya mazi ukumbuye turayakuzaniye. Dawidi aravuga ati mwashesha amaraso kugira ngo munzanire amazi. Acara yasesa aravuga ngo iki cubahiro nk'iki si ic'umuntu ni ic'Imana. Arafata amazi arayasesa, aranka kuyanywa kuko ari amazi avuye mu maraso y'abantu. Amaraso asesetse inutilement, yanka kuyanywa. Dawidi yarageze akagira abantu bamukunda. Ariko kandi muri abo bantu bamukunda, uravyumva, bamwe turababona ku nzira yahunze umuhungu wiwe. Bamwe baramukunda bari hafi ariko bakaba abanyamubiri. Ariko Dawidi yari yarakuze mu Mana. Ariko iki kintu cashitse iyi nkuru rero twasomye abantu b'Imana, ni ikintu by'ukuri cababaje umutima w'Imana. Kuko Dawidi pour la première fois agira aje kugwana, akeneye kumenya igitigiri c'abantu kugira ngo akonte ku gitigiri ace yumva atekanye. Imana irababara ati Dawidi urambabaje. Dawidi urambabaje. Dawidi urambabaje. Ukiri nyuma y'intama za so narakugize umuntu abantu batakwibuka. Dawidi igihe wari ku rugamba, igihe nagukoresheje ibihambaye, atamuntu numwe akuza, atamuntu numwe agutahura. Dawidi aho nagushikanye hose nahagushikanye atamuntu numwe ahari. Dawidi ibyo nakoze mu buzima bwawe, muntu w'Imana, ibyo yakoze mu buzima bwawe, aho yagushikanye uyu munsi, nta kintu na kimwe Imana yarize kwiyegamikako. Yakuvanye kure, yakuvanye mu busa, ntiwari uzwi, nawe wari bwashike. None raba Dawidi, nagushikanye muri success, uri igitangaza, urakundwa. None mu gihe cawe cyo gukuzwa, ni uco gihe wibagiwe wagukujije, ugatangura kwiga guharura ku gitigiri c'abantu, igihe ibikomeye nabikuneshereje atabufise, cyangwa ufise abantu bananiranywe bononekaye, abona kurungikiye ataco barimwo, mwabagira abahizi. Dawidi
naguteguye mu buryo ntemeye ko ubuzima bwawe bwubakira ku muntu n'umwe cyangwa bwubakira ku kintu na kimwe. Uburyo nagutwaye parcours yawe yabaye itoroshe kugira ngo ndakwigishe yuko atakintu na kimwe ukeneye atari ubucuti bwanje nawe. Nico gituma ntegeze nemera muntu wanje yuko hari ikindi kintu na kimwe wubakirako. Ariko raba uyu munsi wararonse ibintu, urashika ku bintu, none urahindukiye uribagiye ko nahagushikanye atawe muri kumwe. None ubu utanguye guharura abo muri kumwe kugira ngo wibaze ibikurikira. Iyo turi muri success, iyo turi mu kuroranirwa, iyo turi mu guhimba, ico dukora mu buzima bwacu, iyo turi mu guhimba, oh merci beaucoup, haleluya, merci, okay. Baje kumenyesha ko isaha iri imbere yanje yapfuye. Okay, murakoze kubimbwira kare. Utararonka amahera waragira umugambi, ukizera, ugakora ibintu. Ubu bakuzaniye umugambi ucubanza gusaba historique. Nta kintu na kimwe ugikora utaravye historique igihe aho Imana igushikanye itigeze yubakira kuri historique bancaire. Urabona abana b'abantu iyo dushitse mu kuroranirwa, iyo dushitse muri success, dutangura kubakira ubuzima bwacu ku byo dufise igihe tutarabironka Imana itigeze ibikenera kugira ngo idukuze. Ariko icatumye urugendo rwawe rimwe na rimwe rutoroha kwari kugira ngo Imana ikwigishe kuyizera no kuyitega yonyene. Imana ntizopfa yihanganiye ko utangura gusenga umugisha yaguhaye ngo wubakire ku buzima bwawe igihe ari we buhungiro bwawe wamye wingegezamwe, ari we yakugize icyo akugize from zero. Reka kuvuga ngo ntabyo nokora ntafise ibi. Iki nico cashitse mu mutima wa Dawidi gushika naho Yowabu abaza Dawidi ati mwami wanje naho ndakubaha ni ikihe kiguteye gushaka guharura abantu? Kandi Yowabu aragarutse kuri Dawidi, nimba yabonye igitigiri ari gito, Yowabu abwira Dawidi ngo Imana ikugwiriza abantu, kuko Yowabu hakiri kare yarabonye ko ikintu Dawidi akoze ari gafe. Ni iki kiguteye kuntuma guharura abantu? Dawidi amubwira ngo genda ubikore. Akati aramwumvira, agarutse amuzanira igitigiri ca 1,300,000 paraporo y'ivyo bagira abagwane navyo cari igitigiri gitoya. Akibwiye Dawidi nimba isura yarahindutse, Yowabu aramubwira ngo uhora hagwiza abantu bawe, uhora kugwiriza abantu, kuko ni nkuko chef d'état major yaramubwiye ati mwami ndabona ufise problème n'abantu, wantumye kubaharura, ntazi gituma untumye kubaharura, nsanze ari bake, ariko kandi uhora habagwize. Ariko Bibiri ivuga ngo Dawidi umutima wiwe uramujya guhera umunsi yatumye guharura abantu. Bibiri ivuga ngo umutima we uramujya. Biboneka yuko kuva koze ico kintu na profeta ataraza kumuraba, Dawidi yabuze amahoro mu mutima, yibutse ico yakoze, abonye ico yakoze, atangura kwicuza mu mutima wiwe, atangura kwicuza mu mutima wiwe, kuko iki kintu nagikoze, kubera iki bigafe ndayikoze, kubera iki naharuye abantu. Mu nyuma Imana imurungikira profeta. Profeta arashika ati Dawidi, ni igiki caguteye guharura abantu b'Imana? Ni nkuko Imana ari mutumye ati ni gute we Dawidi ushobora gutomba siba ugatangura kwiga guharura no gukonta ku bintu utigeze ukonta? Mbega igihe Imana yakuneshereza ziya ntambara zose wari ufise igitigiri? Mbega ko Imana yaguhaye no kunesha atani igihugu ufise, uri inyererezi mu mabarabara, ubana n'ibikoko, kuhoraho yagutabaye? Bantu b'Imana ndashaka mu nyumve nja kurangiza, ndagomba mu nyumve musobanukirwe neza iki kintu. Ntitukabohwe n'ivyo Imana yaduhaye, ntukabohwe n'ivyo Imana yagushikanyeko, kuko yagushikanye kuri bijya uravyumva iragahezagirwa yo yonyene. Ariko kandi ngenda kubwira ngo na etape yindi kujanyemwo nta kintu kimikeneye. Ijambo yaguhaye ririkwije, indero yagutoje irakwemeza yuko atakindi kintu nakimukwiye guira gute. Ariko twese muri kameremere kacu umuntu wacu wa kera yamashaka kuzana ivy'umubiri kugira ngo tuzane ibiharuro vy'umubiri muri parcours y'impwemu. Ibiharuro vy'umubiri ntibitorera inyishu ibibazo vy'impwemu. Ibibazo vy'impwemu bitorerwa inyishu mu nyishu z'impwemu. Wowe ntungana n'amahera ufise,
ntungana n'ab'iwanyu bagushigikiye, ntungana n'abaguherekeje, ntungana icyo Imana yaguteretsemo cyonyine ni bombe kizokwexplosa, ntikingana n'ikindi kintu na kimwe. Ndabisubiriyemo, ibyo Imana yaguteretsemo birikwije. Aho wotegwa hose womera, aho woshigwa hose womera, aho woterekwa hose womera, aho wogira gute woshurika wokwama, kuko ntibijanye n'ibyo ufise, bijanye n'ico yagushizemo. Imana ibwiye Dawidi ati, Dawidi rero tora ibihano ngira ndaguhane, ngira ndagukosore. Kuko Hébreux chapitre 13 ivuga ngo umwana w'ikivyagwa ntibamugira gute? Umwana w'ikivyagwa ntibamuhana, kuko ntaco biba bikubwiye ko atera imbere canke adatera imbere. Ariko umwana bwite, umwana legitime, uwo ni wahanwa, kuko umuvyeyi aba afise ico yipfuza kwavamo. Je mu buzima bwanje narakubiswe cyane kuko nyene nari meze uko nari meze. Nta mwigisha atankubise, nta classe ntakubiswe, nta buzima nzi ntahagaze imbere mu bagira bakubitwe ndindiriye ko nshikirwa. Ariko kandi nkagira ikibazo cyo gutinya inkoni, ndi muri babandi basimba, kandi bazi ko ajya basimba bakwepa inkoni bakubitwa nabi, kuko zimwe zibafata mu itama, zindi zikabahitana he. Rero igihe cyose nama mu mutima wanje w'umwana muto usaba ngo Imana izomfashe mere, hariho abana bakubitwa bakamera gutya hanya, bakamukubita nk'inkoni 20 ameze ukuwunya. Je nkamuraba muri uwo mwanya turimo nkavuga nti Mana akongera nk'uyu kwe ihinge nahagaze kwa rimwe no kugira nisemba bigisha ni jewe nazana ibimoko, nkavuga nti byose umwigisha ntacaza kuganira nakimuzani. Uwo munsi nyene nataha akinshishuye, kandi aheje kukinkubita nande nacanda gitora nkagitahana, kuko cari icanje, kandi nari nakimuzaniye kugira gikore ku bandi. Uravyumva? Rero nta muntu adatinya igihano, sivyo abantu b'Imana. Nta muntu adatinya igihano, kuko igihano kirababaza. Ariko igihano gisobanura ibi bintu ushaka kubabarira. Kuko mu butumwa bwo muri no myaka abantu bibaza ngo iyo tuvuze igihano tuvuga igihano c'ibihe bidashira. No. Abaheburayo 13 haratwereka ko Imana idukorija. 12 ihera. Aha. Uravyumva? Haravuga ko Imana iduhana. Uravyumva? Abana ikunda. Ico mukwiye kwihanganira no gutozwa indero nziza, Imana ibagirira nk'abana bayo. Indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo, correction. Ni umwana ki adakangirwa na se. Ni umwana ki adakangirwa, ni umwana uyo badakubita ikofe, ni umwana uyo badakubita ku gisusu, ni umwana uyo batagira ibinuma, barandiye ibinuma, ari ibinuma byo ngaha birababaza, n'ibyo ngaha birababaza, ibyo byose barabikujya mu gipfasoni, aho onya bari nk'umuvyeyi akunungutuye ikinoma mu bashitsi kugira ntibibone ko wamugiriye igafe. Hari gihe uja kunywa ibiyeri by'abashitsi basigaje, nawe ugacuza ukabinywa, uravyumva agaca kunungura ahantu. Uravyumva? N'umwana uyu hako kana atakaronse, uwo mwana arafise problem. Urabona ko nani mfise ico navuyemwo nizijya nkoni zose. Ariko namba mudakangirwa nk'ico abandi bose bakoregwa, nimba mudahanwa nk'uko abandi bose bahora bahanwa, muri bivyagwa ntimurubura bwayo. Iyo ni sinye yuko mutari abana bo mu nzu, ahubwo muri abana b'imizanano b'ibivyagwa bavuye ahandi bakabaterera aho hantu. Kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukangira, natwe tukabubaha, none ntituzorushiriza cane. Mbega ntituzorushiriza rero nimba bo mu mubiri baradukorija, ntituzorushiriza cane kugororokera se w'imwemu tugahoraho, kugororokera papa w'imwemu kugira ngo tubeho ibihe bidashira. kuko babandi badukangira iminsi mike nk'uko bagomba, kuko bobo baduhana iminsi mike nk'uko bagomba, kuko twese twarikukiye dukwije 18 ans, abandi 21. Je suis majeur. Uravyumva? Byabaye igihe gitoya cyo kukurera, ubu ntugikubitwa ikofe. Hariho n'abasigaye bangana na papa babo, agukubisa ugacumwereka poitrine ko ratangaye guterura ivyuma, ukamere kutibana ntusuye kuzurangira gutya ibintu byaraheze, filme yari izinze. Barafise igihe cyo kuduhana kigahera, ariko we adukangirira ikigira ikimazi, siyo kutuonea, kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe,
nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya. nta guhanwa na kumwe muri ako kanya kuboneka ko kunezereye, kuko turatinya gukubitwa atari umubabaro. atari uku Ariko hanyuma abamenyerejwe naco ariko abamenyerejwe rero gukubitwa inkoni kibamira imbuto nziza zizana amahoro, zibamira imbuto nziza zizana amahoro no kugororoka. no kugororoka. Murabitahuye rero? Murabitahuye? Iyo Imana ije mu buzima bwacu nk'uko ije kuri Dawidi, ije kumukosora, iyo Imana ije kujija ibikorwa byacu ntibitwirukanye mu bihe bidashira, ariko iyo Imana izanye jijuma kuri action zacu, nuko tuba twabaye impumyi mu mpwemu ku buryo tudashobora kwitora ikosa, bigatuma mu kuticira urubanza ngo dukosore icyo tugiye gukora kibi, bituma Imana iza kujija acte zacu. Imana yaciriye urubanza igikorwa Dawidi yakoze, apana yuko gukora rusansuma ari bibi, ariko Imana yaciriye urubanza attitude ya Dawidi yo kutizera imuteye guharura kugira ngo yegamire igitigire, kwegamira isumba byose ibazigama. Ico cago caje cahitanye abagabo 70,000. Iyo pesti irahaguma, ico cago kirahaguma. Dawidi arasaba ikigongwe, ariko uburyo Dawidi yasavye ikigongwe ntiyakoze reparation ikwiye. Ariko Dawidi abona by'ukuri ngene ari kure y'Imana, abona ingene yakoshereje Imana. Dawidi aja mu mutima wo kwicuza ikintu yakoze. Bibiliya ivuga ngo yambara amagunira. Gad amaze kumuza akamusanga mu mutima wo kwihana, aramubarira ngo Imana igiye gukora ibi, ariko kandi Imana iramubwira ngo niwaduga ukaja gutanga ikimazi, Imana irahagarika ico kiza. Dawidi aragenda aja gutanga ikimazi, ashika kuri wa mugabo, mu Gifaransa sinzi ukuntu yitwa, nimba Arvana nimba ari Nirvana, Arawuna mu Kirundi. Dawidi ashika kwa Arawuna, Arawuna abonye Dawidi ngo aramupfukamira, ariko kandi Dawidi ashitse imbere ya Arawuna, uravyumva, Arawuna mwakira n'amahonere kuko king arashitse, ariko kandi amubwira ngo ndagukorera iki? Dawidi amubwira ngo nje gutanga ikimazi c'Imana. Arawuna abonye Dawidi aje gutanga ikimazi na protokole no kubaha umwami, aravuga ati kameme ko umwami aje gutanga ikimazi, reka ndamwaranje. Dawidi aravuga ati bana, ujya Arawuna acabwa Dawidi ati Dawidi, itongo utangamo ikimazi ndari kugabiye. Ikimazi inka zose ugiye gutanga, izuza kubaga ndazikugabiye, ntuzingurire. Dawidi acaramwishura, ujya mu murongo twasomye, aramubwira ngo ndakurahiye, iki kibazo ndimo ni kibazo ca responsabilité. Iki kibazo mfitaniye n'Imana si wowe gifitaniye n'Imana. Mu ncamake, sinshaka kumpa ikimazi, sinshaka kumpa itongo. Ivyo ugomba kumpa byose mbarira igiciro cavyo ndabigure, kuko ni jewe nakosheje, ni jewe nacumuye. Ngomba gufata full responsibility, ngomba gufata une entière responsabilité, ngomba kuriha igikenewe cyose kugira ngo nkure ikicago mu gihugu ari jewe nyene nazanye. Rero kubw'ivyo mbarira ikiguzi nkwiye gutanga, kuko sinshaka kumfasha kwihana, kandi sinshaka kudodera kuri avantage umpaye, ariko ndagomba yuko repentance yanje igira icinkuta, niho nza kumva ndi satisfait mu mutima wanje. Umugabo abiha igiciro, Dawidi byose arabigura, agenda gushikanira Imana. Dawidi yavuze ijambo ryiza, yavuze ngo sinzoshikanira Imana ikimazi kitantwaye ikiguzi. Sinzoshikanira Imana ikimazi kitantwaye ikiguzi. Sinzokosora ivyo nononye ntemeye ko bintwara ikiguzi cyo gukosora. Uyu munsi mu buzima bwacu turakora amakosa akatuzanira ibyago, ntihapfe 70,000 ariko hagapfa ibintu byinshi mu buzima bwacu. Ibintu bikononekara kubera ibikorwa twakoze bitahimbaye Imana. Imana nayone ikaza ikajija, igacira urubanza ibyo twakoze kugira ngo idukosore nk'abana ikunda, kuko ifise aho ishaka kudushikana kandi ifise icyo ishaka tuvamwo. Nico gituma itatwemerera ko tubandanya bitameze neza, igahagarika ibintu.
Dawidi nk'umukunzi w'Imana yari ababaje gutakaza kontakite n'Imana, akumva ko ari kure ya presence y'Imana. Amaze gusobanukirwa neza yuko icyo yakoze ari kibi, adesidana neza, atahura neza yuko agomba gukosora neza. Narangije mvuga ngo tugomba kwiga gukosora neza. Bagabo bagore turi ngaha, ibikorwa byinshi dukora mu buzima birafise amakonsekansi, birafise inkurikizi. Tugomba kuba abakristo bazi gukosora neza. Igihe tumaze gutora inkurikizi z'amakosa twakoze, tugomba kuba abantu biteguriye gukosora neza. Hari umuntu aza kugusaba ikigongo yaragukoreye igafe, kwacaza yuko aragijojo nyanga katata Yesu ashimwe. Chaka kurungikira ka SMS ngo pardon, uravyumva? Chaka kaza nyene afise amanyama menshi ngewa tubiheze wa, ukabona yuko ari derange nico gikorwa, yatahuye mpemu yavuganye nawe, ariko yaza kubikosora, uravyumva? Akagusaba rendez-vous rimwe. Apollinaire arabizi, dufise ahantu henshi twagiye kwihana mu buzima bwacu. Nta kintu kigoye nko kuja kwihana, kuko ari igihe udesiza kuja kwihana ukaba wahwereye, waciye bugufi, wahereje kuzi ko wahereje. Ugiye gusaba ikigongo akakwima rendez-vous, ukamara amezi usaba rendez-vous yo gusaba ikigongo. Hari igihe kenshi ucugira amanyama, are ebana man, wowe uravuze ko je nsabye ikigongo birakwiye gusa, après tout niwe yanse kumpa rendez-vous, ale hari igihe n'ugiye gusaba ikigongo agushira muri test kugira ngo amenye ko atari ka emotion ka prédication ya dimanche, akagushira muri test kugira ngo asuzume determination yawe yo gusaba ikigongo. Eba ngo pasa ngo jambe ngo nsaba ikigongo umugore wanje nagiye kumuraba, ndamusanga ku kazi, honyine umusanze ku kazi, ari imbere y'amadose, ndamubwira ngo madame ngo bya bintu byejo, oya suko bigenda, genda mwicaro uvyitondera ubifatira umwanya umubwire ingene wagize igafe. Ngo nawe kango nakwigizaje. Oya, tugomba kwiga kuba abantu iyo hageze gukosora, no gukosora tuzi gukosora neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iki nico Dawidi anyigisha. Hari abantu baduha lift mu gukosora, ngo basi ko tunye kuja kumusaba ikigongo ngo kaje kukimusabira. Nawe ugacafata yego nani genda umusabire mubwire uti byaheze, ararogereta. Kwanza wonyene arogereta akoze mu mufuko. Dawidi yari karogereta yambaye igunira, hari n'umuntu arogereta ntunabone ko ari kararogereta. Ugenda mumumbwire yuko ata probleme byose nibiki, agaca gutuma ko ngo niwe ukwiye kuza umusanga igitega kumusaba ikigongo. Atahe aribona arageza ati jena narababwiye yarananiranye, oya hagarika harindira, aguhamagaye hehe, fata tuktuk nizishikaye wava kabinuka utarashikana imbabazi. Bona sifuye sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari abantu baduha lift kugira ngo dukosore ibintu, kandi tugaprefera ko baduha lift kuko tubikosora twinyegeje, kuko turi orgueil. Dawidi uyu mugabo ambwira ati ndaguha byose usaba ikigongo. Imana avuga ati iyo ni piège, sinshaka kumfasha gusaba ikigongo, kandi ninatanga ibimazi wowe ungabiye nkajyashikanwa uhora usaba wo mwicaranye ngo gupasi ishikanwa hamuritange ukibagira ko akuriye umugisha. Sishaka wewe ivyo umpaye kuko nije nakoshereje Imana. Ndagomba yuko iconja gutangira Imana numva ko candemereye, kandi numva yuko cantwaye ikintu ni canje. Amen. Amen. Dawidi agenda ku musozi n'Imana atwaye ivyiwe adatwaye ivy'abandi. Uravyumva? Arangije ngo Imana ikiza Isirayeli. Haleluya. Kiza kirahagarara. Ndashaka kubabwira abantu b'Imana ndangiza. Kurepara canke gukosora ivyo twononye birafise uburemere bwavyo, kandi bifise n'ubwiza bwavyo. Bona sifuye sana. Ndangiza rero kubera isaha ya mbeshe, ngira babwire ibintu bitanu mpejeje kuvuga ko, uravyumva mu ncamake. 5 choses. Ikintu ca mbere, 1, mwandike mutahe. 1, ugomba kuba umuntu yemera amakosa yiwe. Amen. Cyo ni cambere, ugomba kuba umuntu yemera amakosa yiwe. Kigira kabiri, ugomba kuba umuntu yemera inkurikizi z'amakosa yakoze. Kuko mu makosa dukora hari igihe habaho inkurikizi. Ugomba kwemera inkurikizi z'amakosa wakoze. Igihe zije zikaja mu buryo butandukanye, ugomba kuzemera. Kigira gatatu, ugomba kwiga
gushira ubuzima bwawe ku munzani, kwalinya ubuzima bwawe ku bugombe bw'Imana. Dawidi amaze kumenya ko yakoze ikosa, yagarukanye ubuzima bwiwe ahantu asubira kuba reconcilié n'Imana. Amakosa n'ibyaha byiwe byamutandukanije n'Imana, ariko ikimazi ciwe camugarukanye hamwe n'Imana. Ugomba rero kuba umuntu agwana kugira ngo agaruke kuba hamwe n'Imana. Ibyakugoye, aho waciye, aho waguye, aho wahemutse, ariko kandi ugomba kugaruka ukavuga uti ndagomba kugira amahoro n'Imana. Kigira kane, wemere gutanga ikiguzi cyose. Wemere gutanga ikiguzi cyose gikenewe kugira ngo ukosore ibyo wewe wononye. Kigira gatanu, ugume mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Mwahejeje kuvyandika, mwahejeje mvuge ngo amen. Wemere amakosa yawe, wemere inkurikizi, ushire ubuzima bwawe mu murongo w'Imana, wemere gutanga ikiguzi cyose, hama ugume mu bwiza bw'Imana. Ndarangije mvuga ngo Yesu yaravuze ngo niwe muzabibu. Bwana sifiwe sana. Niwe muzabibu, natwe turi iki? Turi amashami. Nitwaguma twomye kuri we niho tuzogira ivyama vyinshi cyane. Ndarangije mvuga ngo hari ibintu dukora bikatuvana muri presence y'Imana, hama tuva mu buzima bwacu tutakiri productif. Hari ibintu ndakugereranije n'umurima. Uri umurima, ariko muri uwo murima wawe hariho ibintu vyiza n'ibintu bibi. Hariho uburo, ariko hariho n'ugwamfu. Ariko kandi byose naho bisa, bimwe nta vyamwa bizokwamira. Bimwe birokipa parcelle mu buzima bwawe no mu rugendo rwawe, ataco bizokwamira, ariko gusa bitwara espace y'ubuzima bwawe kugira ivyamwa. Ariko uburyo bwonyene bwo kugira ivyamwa ni ukwemerera Imana, ukavuga ati Imana randura ibitari ivyawe muri jewe kugira ngo hagume bizima bizonyamira ivyamwa. Nico gituma Imana yacu ndangije mvuga ngo ni Imana y'amaprincipe, ni Imana ifise ivyo yubaha, ni Imana ifise ivyo duhamagarira kubaha. Nico gituma tugomba kuba turi shengero igihe cyose bikenewe ko dutunganya ivyo dutunganya. Ndabasengera kuri uyu munsi muri kino gitondo ngo tube abantu bari prêt gutanga ikiguzi cyose bidusaba kugira ngo tugaruke muri harmonie no muri presence y'Imana, kuko ico kirakonta. Dawidi amaze gukora ico kintu, Imana iramubabarira, Imana isubira kumwakira. Ndarangije vuga ngo nta kintu gikonta nka presence y'Imana, nta kintu gikonta nk'ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu, nta kintu gikonta uravyumva nk'ubushobozi bw'Imana mu buzima bwacu. Nico gituma ndagutumiye guhaguruka kugira ngo dusengere hamwe. Ubwira Imana uti Imana, iki ni gitondo canje cyo kuhepaha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu ni umwanya uri special ku buzima bwawe. Nimba wumvise message ukaba wayumvirije, ariko ni umwanya ntashaka kusamazwa n'ikintu na kimwe, ariko kandi ugomba kuraba mu buzima bwawe nibihe bintu byameze ariko atari Imana yateye, niziye nkurikiza ubuzima bwawe bwatambukiyemo, ariko kandi bivuye ku ishavu ryawe, bivuye ku gikorwa cawe kibi, ariko uyu munsi bikaba biko birakononera. Mbere yuko dutanda agomba yuko twese nk'ishengero dusengera hamwe. Ndagomba gusaba abantu bose bari muri kino kibanza, mbere yuko dutaha naho umwanya wagiye, n'umwanya muto, sindabahamagara ngaho imbere, ariko ndagomba vy'ukuri kugutumira kwemera responsabilité yawe. Ntaco bimaze kuzana umutwaro ngo bagusengere utaradumeta responsabilité ufise mu biriko biragushikira. Ntaco binakumariye no kuba uri kuragwana n'inkurikizi, kuko icuba ivye cose kiramera. Niko ubuzima bumeze. Isi n'ijuru bikiriho, principe yo kubiba no kwimburizo kwa mihari. Hariho ibintu hari inkurikizi ziri mu buzima bwanje, ariko nande ndazifise mu ruhara. Nico gituma kuri uyu munsi shaka gutumirira umuntu wese kuvuga ati Imana, shoboza gukosora. Haleluya. Shoboza gukosora. Haleluya. Yaragukosoye, yarazanye correction mu buzima bwawe. Aho uri kura ashobora kuba haremere canke warababajwe n'ibiriko biragushikira, ariko kandi wibuke ko ico naco ari inkurikiza. Ariko uvuga Imana, egeza kure ku kuboko kuriko kurahana, ndigishijwe ndatahuye, kuko igihano atari ico kuguhamba, ariko iki gihano ni ico kugutuma usangira nayo kugororoka kwayo mu kucakira no mu kugicamo. Ni Imana itwigisha, ni Imana idukunda, kandi ni Imana idukosora, ni Imana idukorisha. Ntidushobora kuguma tuvuga mu ishengero yuko Imana ifise urukundo, ariko tukabanyegeza ko ni Imana yacu ikosora. Kuko nimba yaduhaye akarorero k'umuvyeyi, yoyo n'umuvyeyi ahoraho kandi adukosora kubw'impamvu y'ibihe bidashira. Tanga urusenge,
tanga urusenge. Ariko ndashaka ko umuntu umwe gusa wenyine aza ngaho imbere. Umuntu avuga ati uyu munsi ndashaka kwakira Yesu mu buzima bwanje. Wewe uri kure cyane y'Imana. Nawe kimwe mu bigusaba gukosora no kuza ugashushanya ubuzima bwawe n'uwo yatanze ikiguzi. Nimba uri ngaho ukaba utarakira Yesu, ndashaka gusaba uze ngaho imbere tugusengere. Message yavuganye n'ubuzima bwawe, urumva ko ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kugira ngo utegwe kuri uwo muzabibu, utegwe nk'ishami mu buzima bwawe. Nimba utaramwakira uze ngaho imbere, abandi ndashaka tube turasenga. Haleluya. Ndagomba kumva ishengero ryose dusenga, uvugane n'Imana yawe, ubwire umwami wawe. Haleluya. Hamuvuga ati ndaje kuri wewe. Haleluya. Ndaje ndakugana, ndaje ndagutumbera. Haleluya. Amina. Umutumbere, umwegere. Bwana asifiwe sana. Mugiti Imana kosora ibitagenze neza mu buzima bwanje. Hari inkurikizi ndiko ndabona, hari inkurikizi ndiko ndacamwo. Hariho Mana ibitagenze neza, hariho ibiriko biranyamira mahwa mu murima wanje aribwo buzima bwanje. Mana mbabarira, Mana mfasha, Mana ndagomba gukosora kijya kintu. Haleluya. Singomba kwinyegeza, singomba kwihisha, ariko ndagomba kugikosora Mana. Ndagomba kuza Mana imbere yawe no kukubwira ngo Mana mbabarira, nafashe ingingo mbi, nahisemo nabi, nakoze ikintu mu buryo butari bwo, nagiye hatariho, nakoze ico wambujije, nagiye kubakira ku bintu bitari byo. Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira. Hari igihe bitworohera gusaba imbabazi Imana kuko ari Imana, ariko hari igihe n'iyi reparation igusaba kuja kuraba abantu. Hari abo wakoshereje, hari abo wagiriye nabi, hari abo wononye, hari abo wasambuye, hari abo wasebeje, hari abo wacafuje, hari abo washize kw'ivyondo, hari abo wonyonye umwambaro wabo, hari abo wagiriye nabi. Ariko kandi reka kwihana winyegeje, ariko reparation ugomba kuriha ikiguzi cyose gikenewe kugira ngo abajya nabo babohoke kandi bamenye yuko wicujije icakubayeko. Reparation niyoroshe, ariko kandi itabaye neza. Hari igihe utwama tumwe tuguma dukurikirana ubuzima bwacu, ariko kandi Imana yacu ni nziza cyane. Dawidi yaravuze ngo sinzogwe mu maboko y'abantu, ariko Mana ngwe mu maboko yawe, kuko wowe uri umunyembabazi. Haleluya. 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 Fisto umufasha kwakira Yesu, uyu muntu muri kumwe yaje kwakira Yesu. Haleluya. Mumukomera amashi. Haleluya. 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 Washaka kuduza ibiganza byawe duhamagara Imana muri kino gitondo. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Mana tuje tukugana wowe, tugutumberewe muri kino gitondo. Mana twaragiye kure yawe Mana, bamwe bameze nka wa mwana w'icangazi baragiye kure yawe Mana. Muri kino gitondo Mana yo mwijuru, nka wa mwana w'icangazi yaravuze ngo ico bizonsaba cose nzosubira kwa data, ico bizonsaba cose nzosubira mu maboko kwa papa, ico azonkorera cose, igihano cose azompa nzogaruka. Mana kuko yatahuye Mana responsabilité yiwe, ahitamo kugaruka imbere yawe, agaruka kwa se kugira ngo akosogwe, kugira ngo atunganywe nawe Mana. Nico gituma muri kino gitondo Mana nk'ishengero ryawe turi hano hantu Mana, dusubiye twibutsa Mana muri no jambo Mana yuko bimwe mu bikorwa byacu Mana birama imbuto mbi, birama ugwamfu, bikonona umurima wacu. Bimwe Mana mu vyama mu buzima bwacu ntaco vyama, ariko vyoccupy space for nothing. Nico gituma Mana nk'ishengero Mana kuri uyu munsi Mana ndakweretse umuntu wese ari hano hantu Mana, hageze igihe mu buzima bwiwe Mana akakwibagira, akagenda Mana nk'uko umutima wiwe umwoheje, agafata inzira yiwe akaja kubakira ubuzima bwiwe kuvyo atarakwiye kubwubakirako. Igihe ari wewe wagize ukororanirwa kwiwe kose Mana, ndasenge Mana umuntu wese ari muri kino kibanza kugira ngo mpwemu yera uvugane n'umumo wese, ukosora umumo wese Mana, kugira ngo twidentifie Mana responsabilité yacu, hama tumaze kwibona twa accepte, hama tumaze ku accepta dukorije, dutanze ikiguzi cyose gikenewe. Urakoze muri kino gitondo ciza Mana. Ndasengeye umuntu wese Mana ari muri iyo position Mana, muri decision mbi yafashe Mana, hari inkurikizi zaje mu buzima bwiwe Mana, hakaba hari ibintu byagiye bikurira hamwe n'ubuzima bwiwe Mana bimeze nk'ugwamfu. Ndavuze ngo kuri uyu munsi muri kino gitondo bitandukanye n'ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo.
ndavuze ngo muri kino gitondo Mana, wowe wese Mana hari ibyameze mu buzima bwiwe, bimwe bikaza bimeze nk'indwara, ibindi bikaza bimeze nk'ubukene, ibindi bikaza bimeze nk'ubwansi, ibindi bikaza bimeze nk'ibibazo bikomeye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo umukize Mana peste, umukize ikiza cyose ku buzima bwiwe. Urakoze muhemu yera kuko ari wowe udukiza. Urakoze ko ari wowe wakira abaje bakugana Mana. Urakoze ko ari wowe udushoboza gutanga ikiguzi cankenerwa cyose Mana. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo abantu bawe basenze. Shengero ry'Imana rivuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen. Mugire umunsi mwiza, indwi nziza, Imana ibahezagire, ibagirire neza, ibarabe ryiza.